yaransambuye irya nino none ndigiriye ukwizigira kwanje yakuranduye nk'igiti ishavu ryayo ryararunguye kubera jewe hanyuma imfata nk'umwansi wayo ingabo zayo zaziye rimwe zicira inzira ziza zingana zica zicumbika irya nino y'ihema ryanje bene wacu yabigije kure yanje abansi nabo babaye abanyamahanga kuri jewe ababanyi banje ntibakibaho n'abo tuzinanye baranyibagiye abacumbitse mu nzu yanje n'inshoreke zanje bamfata nk'akavantara nacitse umunyamahanga mu maso yabo ndahamagara umusuku wanje ntiyitabe ndamutakambiye n'umwana wanje umugore wanje ashishwa n'imwemu zanje n'abana bamvuye mu nda ndabashisha n'utwana dusigaye tungaya nahaguruka ntetagiza abantu bose tuhahora tuje inama baranzira n'uwo nakunze yaranyigaranye amagufa yanje yarafatanye n'urukoba rwanje n'inyama zanje sigaye ku magufa mumbabarire mwebwe bagenzi banje kuko ikiganza c'Imana carankubise kubera iki namwe mumbabaza nk'Imana aho mwakababarije umubiri wanje ntimurahimba icyo muba amajambo akandikwa icoma bakayandika mu gitabo ese bokoresha ikaramu y'icuma n'umutarimbo akama yanditse mu gitandara cibuye jewe ndazi neza ko uwumburanira ari muzima kwimera n'imeruka azoseruka ku isi naho bazoba bankuye ko uru rukoba rwanje nzobona Imana nkiri muzima amina niyo nzokwibonera ubwanje kandi amaso yanje nta wundi azobona umutima wanje si wo uzobona harageze nkako nimwibaza ico tumuturubikira niho intumbero y'iryo jambo izokwibonekeza muri jewe namwebwe nyene muraheza mutinye inkota kuko ukurakara bikwega ibihano by'inkota kugira ngo mumenye ko hariho ubutungane yo baravuze ngo naho bazoba bankuye ko uru rukoba rwanje nzobona Imana nkiri muzima iki ni igitabo cya Yobu 19:26 tugire Kristo muraho murameze neza muri ibitubabaza birahari ibituruhisha birahari ibitugora birahari ariko dufise Imana kandi Imana dufise n'umutabazi Imana dufise n'umurengezi Imana dufise ni rumara nimba Imana dufise ni mushobora byose amfasha kakanya ngo nkengurukire mwebwe mwese muguma mudushingira intahe cyane ndakunda intahe ziri muri audio biba bigaragara ko uwo muntu atavuga ngo ndiko ndabona simpaririye n'abandi mugira izanditse hari gihe haba ari impamvu kuko n'ubikigugu biravuga ngo ndakureka haba ari impamvu wanka ko bamenya ijwi wanka ko bamenya ko ari wowe muganagira ndababwire ko ibihe tugezemo si ibihe byo kubundabunda ko nahe ngo bava banyumva ngo noneho bankure mu kazi usibye ko iyo bari nk'umugore yahora arenga ibigo akanka ko umugabo abimenya cyangwa umugore yahora ari umutinganyi abise nk'akaboyi cyangwa akayaya bitinganira akanka ko umugabo abimenya kuko urugo ruca rusambuka abana bakababara ngaho bari nk'urikizindi mugabo ibi bintu by'uko Imana yagukijije amaguru hari igihe abakristo benshi intahe zitabakorera kubera iki ugasanga ushinze nawe wakize amaguru
wase kuvuga ko ari umurozi yahora kuroga uba atakigutora, kumbe wasekwa kumva ucizereye muri we, kuko ntitwarazwe mutima w'ubwoba. Ikibi ni ukumuvuga izina, mugabo umuvuze ni weza akiyumva akitora, bwirwa benshi bikumva bene byo. Mbabwije ukuri ko inyigisho duhabwa ni izigorokiza rwacu, nta bimenyetso nta bitangaza ndabarahiye. Inyigisho uhabwa mu ijambo ry'Imana iyo ishize mu ngiro ubura umuhirwe. Niyo mpamvu ntabwo idini ari ikimenyetso cy'uko usenga iyo wubahiriza imigirwa y'idini. Ikimenyetso cy'uko usenga ni iki? Ikimenyetso cy'uko usenga ni uko aho hantu wubatse igicaniro cyawe ugira inyota, ukumva agahinda, ukumva umubabaro, mu gihe umaze umwanya utumva ijambo ryaho, ukumva urarikumbuye, ukumva urarishaka, ukumva urarihurumbira. Yavuze umukristo aje kudushingira nawe muze kuyumviriza, aravuga ngo nabonye kumenga mu mahanga, aravuga ngo kandi asabwe Imana imukirize umuntu atanga imutwara, aravuga ngo iyo mejeje kumviza amakuteri cumenga no pfukama ngasenga. Nuvo habari ikintu muri ya audio y'amasaha 2 cyangwa 3 yakiriye nk'ubuzima, si ngombwa ngo byose ugaruka ubyibuke. Haba harimo akantu kamwe wakiriye nk'ubuzima kandi niko kaba gafite akamaro. Ari kindi kintu yavuze kingora ku mutima, bugamba bwije ukuri ijya naye yiwe iyo yandika mu ndome ntiyagira kanovera nka kujya yavuze. Mukure nawe nciri irubanza muga ntituri burere n'abadakora, nawe nciri urubanza ari cyariho abantu bivanye n'ubuzima babayemo intaho zawo zizokwama zanditswe. Mugabo n'ukuri abantu atantambamye zigaragara intahe bamuzivuga, kuko ijwi ryawe riheza rikagira ubudahangarwa. Iki naco harimwo kwamamaza. Ubundi nubwo navujarigiye murambwira Imana ni hariho n'umugisha uzomera. Ejo Madame Radegonde ngaha ku gicana amazi imisi adufasha mu biganiro, mani mu mugisha gose naho tutari kumwe, niwe yavuze ati je ndiko numviriza inaye yawe ngene ubyatagora, ndavuga Imana nitaguhijuru nuko izokugirira ikigongwe kunekegeza biguhijuru kuko inawe dushingera. Ati ngumva yeri muzu ziriko zimva ko niko rero ntinore ko mwako tubivuga twarabivuyemo, tukibikora twarabikora, reka tubivuge ko twabivuyemo atakamaro byatugiriye kugira ngo bari bafisha agatima ko kubijamwo babiyeme. Kuko inaye nyinshi mfise z'abadamu bagarutse mu barigarukanye abagabo batari bwabafate. Ingo ni muzubake n'umugambi w'Imana, ariko kandi shetani yazipfuira cyane. Ndaje gato yituganire sibyo, nukuvuga bakundwa bo mukama. Yavuze ngo uwagiye kumuraguriza ariho ni naye ari umuntu nenagiriye kute ngaho no musinagiza amayikute ntaba hamwe ibiganiro byari byo mwibanga, niyo gituma mubona nabaye ibiganiro birebire. Nukuvuga ariho umukristo yavuze ngo ujya w'inahe nyene yavuze ngo umupfumu yaramubwiye ngo oya n'ubu bwa mbere yari yabibwiye, waragiye kumupfuma amubwira ngo ugifise iyo telefone yo ngo kubera ibiriyo wowe sinokuragurira. Ati none nibiki nofuta ngakura n'amazina y'abantu ngo hari y'ibintu ukunda kumviriza ngo ikibabaje n'ubu turabyumviriza. Nukuvuga yagize intege nke nkako yizera ubutabazi bw'Imana kwera umwana we wagwaye afite ishano bana ari murembeje. Mugenzi wambwiye ati byaseze ariko aseze ari burya muri biguga Imana yaravuze ntimwumva. Ati burya ngo twigire ku mupfumu agenda yumviriza akobera Kristo ni muzi kandi agiye ku mupfumu arambwira ati hari ibintu byo wumviriza. Ubundi mukristo arakinagaya muri cya gipapuro bamaze imisi barungika ngo umugore Anita w'umugome w'ikiniki y'abakristo bamusize amavuta canke bakamuvuga basukwari n'icane nta nogize umubaba. None ko n'ubundi bitabaye ku giti kibisi icumye naco. Aha aravuga uwo mungu ati natanze umutwaro ngo nsengere, arungika isengesho mu telefone yiwe, telefone yanje nagiye aho no kuguruye icitera izima n'ubu byarase ko nayikoresha hano. Ndigabije muvuga by'abantu baguye hajya kwa Kristo. Bijya bamwirabira mwirenganire kuko n'ubundi ku isi abapfuye ni benshi. Uko biri koze nta Kristo yasenze ngo bapfe. Mugabo nagira mbabwire ko Imana ni itanga ubuzima itanga ubugingo. Ntimuzo kwigere muza kugicanira muri ko mugezi Imana. Kugicaniro barakora. Kijya cyari gicanire reka.
ku gicaniro arakora hajya abaraye yarasenga abaraye yisonzesheje abamaze iminsi 3 abasenga bari muri intercession baba bafunze murumva ibyo bitambo ngo ceceke aravuga ngo izina ryanje ryaciye binyereka ko riri ku gicaniro nagira mbabwize ukuri nogenda bibabwire kandi nabibabwiye ngo mashaka kubibaha nk'itangazo mugabo umutima w'Imana nandekora mugabo ndabibabwiye inimero zigiye gukorana izibiri ni 69 11 33 ubusakane ni nazo Theodosi na 68 43 22 11 nizo nyene musanganye Yehova Nisi Company ni wandika umutwaro nugira icyo utanze niba ari borodero nubaza ikibazo uzohora ubyandika hamwe byose ntuzosubire kuja kure nugira n'intahe kugira ngo ubuje muri page yawe ntaveyo hari dena gusigaraniye kuko ubuherutse byarambabaje cyane sanga kuri page yo kwatura umugisha umvirize kuri page yo kwatura umugisha nagiye kwatura umugisha wa mukristo usanga indoto ziwe yazitwaye ku nimero yo kwa Rosine nasuye kuzimusaba zindungiye cyangwa ndungi kinimero wazirungitseko kwere nazihize ku nimero nabarungitseko mu rugi ndo ndazibona maje kumwatura umugisha acavuga ngo none ngo indoto zozo kutazirotora urumva uwo mubabaro yanteye jewe ntabwo nabigize n'ubugome ngo mereye kuri iki nabikura kura nyuko nukuvuga rero page ya uyifise uzoyigumana uhitemwe nimero ikorohe ari naye abari birungika ari border abari birungika ari ikintu cyo cyose ugikoreye muri yo WhatsApp ni WhatsApp zibiri uzoba bitwaye handi ntazondone nukuvuga aya mazina yanyu mwe mwumva ngo ni telefone naganda babwire ko ikintu wizeremo gihinduka ubuzima kubera ko Imana babwiye ati cura inzoka uyicuye mu muringa imeze nk'iyo yabakomoye nibakomora bakihweza iyo nzoka barakira ubusa Imana mu bufu bw'amabwirizwa nihidukiritse ngo naho bazobakuye ko urukoba rwanje nzobona Imana nkiri muzima iri jambo Yobu yarivuze yihebye umugore yamutaye abana bapfuye ubwana buto atamuntu umwe kimura barigiza abantu bose ngo abasesema umugore ngo nimwe muzayo buzisigaye nukira umugore abagenzi bamuhebye atamubanya kivugo ngo mama babwire ikintu kimwe ajya wumva ko wahebye ikibasi mu bure mugeragereje Imana iki uzobwira Imana uti Imana ndaje kugerageza ku gicaniro ndabikora ihuri nguzaniye umutwaro ngushaka ntabana ngani wibagire ko ico Imana yagenye arico gikwiye kubahirizwa gusumba ico turiko turasaba Imana ico Imana yagenye nico gikwiye kubahirizwa gusumba ico turiko turasaba hari umukenyezi avuye ngaha avuye mu Cankuzo namutangariye gose ndavuga ntari habo mu Rubirizi no mu Carama no mu Kamwitega umva nyene kumva ibiganiro bihagije kandi ni byiza ko naje ugaje ndabibabwiye ati nimwizerera mu byo ndababwira izo bihagije mugabo mukwiye gutera intambwe buri munsi mukagira iyindi nyota yo weravuze ngo icyo muba amajambo akandikwa icyo bakayandika mu gitabo ndababwiza ukuri ko iyi si itekeye ibitunanitse iyi si itekeye ibitunaniza iyi si itekeye ibituruhisha iyi si naho iri mu tubi turuhisha ntimuzokwigere mutakaza itegeko ry'Uwiteka ntimuzokwigere mutakaza itegeko ry'Umukama
kuko nimutakaza itegeko ry'umukama muzoba mutakaje ikiri hejuru ya byose. Reka tuganire ku ndoto mufise n'ibibazo mufise, ariko mwumve kuko Yobu yaratuye ngo nabo bazobankuye kuri urukoba rwanje nzobona Imana nkiri muzima. Vyarabaye vyarabaye, Imana iramusanga urukoba rwamuvuye ko, umuryango wamuvuye ko, iramushumbusha iyo bakiri kuri isi y'abazima. Muriri ari umukristo yatanze umutwaro w'umuntu agwaye kandi ngo aramaranye imyaka 8, yinjiye mu mwaka w'9. Rero ngo je biriwe bamusengera ngo acarota abona ariko aragenda atabirato yambaye, ni kuvuga nta cizere, ni gutakaza inkuru nziza. Imana yaramubwiye ati byiri kurasenga byose nta cizere, nta nkuru nziza. Rero ndababwira ikintu kimwe, abacu nibazoduteranye n'Imana, baba bakiriho canke batakiriho. Nk'umuntu ingwara amaranye imyaka 8, murazi ko umugore Yesu Kristo yamukijije ayimaranye imyaka 12. Bwa imyaka 8 wuzuye inda, yasigura ko wahawe amahirwe ariko bitakunze. Burya Imana iziduha amahirwe, niyo mpamvu nababwiye ni mu muryango mw'abavyeyi mubyare mwongera mubwira Imana utume mu mwana umwe azotubera igitambo basi akwiyebere wa Mana we yiyebere ubutumwa bwawe. Pana kubona ngo imfura yarongowe, ngo ubuheta bwarongowe, ngo imfura yarongowe, kubera iki mutiyumvira ko harimo umuntu ashobora guha ubuzima bwe kugira ngo akorere Imana. Mwaza ko ibintu ari iby'ibirofa canke ari iki? Niyo mpamvu no muri Pentecote muba mufise abasore bagateba bakaja kuresha hanze abakobwa banye bakatwenga kandi bafise indero. Ni system y'ukubohoza amagara meza ku muryango. Abamaze kubyubura, Pawulo amaze kubyubura yacomo, Petero amaze kubyubura asize umugore akaba n'umugore. Nuvuga nkubaciye arota ariko aragenda mugabo atabirara. Nuvuga nawe ushaka kwagenda nta nkuru nziza, nta kibivuga kihari. Umva ari ku musego ari muri ko arosa ariko aragenda ariko atabirara. Musa kuko yarafise inkuru nziza ntiyari kugwa Mediane ngo gikunde. Eliya kuko yarafise inkuru nziza ntiyari kugwa musi y'igiti cy'umurote ngo bikunde. Imana yemeye gufata indi system imutwara mu ijuru. Musa Imana yemeye kumbwira ngo muri inkweto zawe kugenda ubundi birenge nka Imana ikweretse ko ari ibirotsi. Bamurogeye kuki? Bamurogeye ku mukungugu, bamurogeye ku birenge, bamurogeye ku gutakaza inkuru nziza. Niyo mpamvu ndababwira ati mwaboregwa mwareka igihe cyose. Ubundi mboregwe umurozi ntashobora kuyiroga, kuko imboregwe iri kuboregwa mu kabare ibiri gutanga igitambo kwa shetani. Numurozi ntashobora kwihekura. Ibyo ndiko ndababwira ni mu byumva ko muravuga ngo na patiri araboregwa. Na patiri ni muri umuna w'Imana, nta muri umuna w'Imana hari. Kuko mwabonye ngo na pastor byamubaye ko ngo na musenyeri byamubaye ko muraza mugafata amafoto mugafata ubarutse mwafashe musenyeri ariko asoma imeke asomana n'umuntu w'umugore wese bapfukamye ku ntango y'imeke nkuko mu mutima we hari yavuze ati ngiye bugufaka iwacu. Mugabo we umutora ifoto ugomba gutongera ko ikindi kintu nico gica kikukorera. Gusa abakozi b'Imana baze barara ko Paulo yaravuze ngo byose tubifitiye uburenganzira ariko si byose bidufitiye akamaro. Nubana arababwiye ku mugora bugita basi niburi buri imbere y'ukuryama fata amazi igikombe cy'amazi, ufata agapira k'amazi bumuba mu mazi ari mu mipira amazi cyangwa ibasi, usuka amazi ku birenge byawe ukarabe mu ntoki kugira ngo ugwanire ubutunzi bwawe. Shira amazi mu maso kugira ngo icyubahiro cy'Imana ntikikavogerwe n'ibyo wumvise cyangwa wihwete. Kuko umurozi mwibuke Kristo yaravuze ngo aho muzogera niba bakira mubature umugisha uzobabako, niba tabakira mu mukunguru mumura umukungugu uri kubirenge, kuko ndazi ko abantu ari abagome bazosigara barabaroga. Ko nari kagenda n'ibirenge ni kuvuga yatakaje icizere, yatakaje inkuru nziza, gihari amaze kuyanga.
none rero muri komeze musenge aranguka ishaka ry'Imana ntiyaranguka ishaka ry'umwana w'umuntu. Wowe ku muntu w'intungane bibera vyiza gukenyuka gusumba kuramba k'umukobwa. Undi mukristo aravuga ngo mwiriwe nitwa natanze munyature kumugisha mu mwanya agashishiro hanyuma mumfashe kurotora indoto. Agashishiro ndakigishe ko ntamuvuze izina nta na kimwe. Mfise umutwaro musabira umutware wanje yarose umuntu agomba kumurihira visa kugira nawe yirihire itike. Rero aho kuva itike naho tubona kuko bisa nk'ivyihuta. Uraraba gusa ko atari zanjyage. Muraraba muwe muzinanye kuko ari umuntu ejo bampaye umutwaro agira turubure. Yavuganye n'umuntu amuha byose la visa mugabo hageze ko haguruka ngo aje kuri airport aramubura wa muntu. Aramubura burundu. Uburyo bwo kwiba abantu bwagwiriye. Umutwaro nawuhawe na murumuna w'umugore wiwe ati yataye umutwe yataye bwenga ati uwo muntu yamubuze ku telefone kandi ntibyakunda ko agenda kandi visa irahari ni ukuvuga hari uburyo bwinshi bwo kwiba. None azi nk'ubu abantu bashobora kubaha amavisa y'amafo. Ushaka kumbwira ngo nawe kurikangura itike y'indege ngo gute ngo byawe mwungiye iki? Hariho n'ibikoresho bya shetani kugira duhombe tubeho twidodombye dutakaza imigisha mu ngo zacu. Ashobora no kubagira kuburagize kugira ngo aronke ikibanza wahora ukoramo, cyagira kuburagiza kurongorera umugore, cyagira kuburagize aronke igitsibo mwisi y'imyuka mibi ico kuburagiza abantu. Ishetani yose ifise icihagarariye, buri kantu kamwe kose gafise ikigahagarariye. Nesi nabwiye ko ari abarozi bataroga ko mutere burya niyo mugiye kumupfuma akabwira ngo ni runaka yakoroze ukabona umugore abyutsa tukana runaka yamuroze. Benshi n'abayinosanti bazira ubusa gusa babara abapagani canke babara abantu binje bajebyi rimwe basenga irindi bakaragoza mugabo si kenshi umurozi abereka umuntu w'ukuri yabaroze. None rero Imana mushobora byose bacira inzira gusa kandi barinde n'uburyarya bw'abaryarya bw'indyarya cyangwa bw'abagome. Hanyuma mumfashe kurotora iyo ndoto itoroshe y'umwana wanje iraho hejuru muri audio. Mumfashe mu ndoto Imana je narabasabye indoto ziri muri audio munyihanganira kuko indoto ziri muri audio bisaba ko mfishe telefone zibiri. Umwaka Imana yayimaye indi telefone nzobikora ni nazo ziryoshe gusobanukirwa mugabo nk'ubu audio indoto yanditse ndasoma nk'uku nkagirwa ko audio mandiko mandayifata mugabo pesi mbayenda indoto iri muri audio. Ubwa mbere sishaka kuvuga ngo ndumvirije audio ndayifashe ku mutwe ngomba nanje ngire audio ndagusubize n'igikunda. Audio ushobora gusanga we yanditse umunota umwe je nkaje ndayirotara iminota 10. Urumva ko ari ikibazo. None rero abantu mu indoto muri audio muri ihanganye kose. Mwaramutse neza mama Anita, komera Kristo ni muzima ibihe byose. Ama ndashaka musigurira indoto.
ari mu gatondo k'uyu munsi mejije gusenga ngo Imana isohore visa y'uwitwa sheri wanje kuko yagumye arindiriye aciye indwi zibiri zose uwo yaciye ko abimukorere yaramuhaye byose ariko aguma amwizeza ngo rindira ejo agakura ejo ashiraho igihe y'ejo indwi zibiri ziraheze mejije gusenga rero ndongera ndaryama ncangira iyi ndoto mbona namuherekeje kuri airport mbona twashitseho tunezerewe ariko mbona ngo ajanye n'akana koba gafise nk'imyaka hagati ya 8 na 10 ngo bagira bafatane urugendo ako kana sinakamenye kandi sinigeze mubaza akariko we acambwira ngo mpe uyu mwana amafaranga nje ndamwishura ni no siko mugira mworirane indege uyu mwana muha amafaranga y'iki ko mfise amarundi nuzi ko ataho ayajana naciye nikangura ntangura gushima Imana ko yemeye gusohora visa mu ndotore mwarahezagiwe ni mu gihe twasezeranye ko inyuma y'imyaka 3 azomarayo azogaruka twubaka rukristo megabayo hari kizogukubita ku ntoki pe iyi ndoto uje kuyibibira usambuza no kuvuga Imana ni nkuko yakweretse atajanye uwundi mutima no kuvuga wewe ubona sheri wawe w'ibiro 60 w'inzobe muri mu rukundo akubwiye ati ndagiye kandi simbateranije ndoto indoto nimwebwe kugana mugapfukama mukayibaza Imana mugi Imana abwiye ngo agiye twaye uwundi mutima utarakura utari bwawe n'ibimenyetso byayo nimba sheri wawe yitwa nk'ubu yitwa Anita reka niyite izina ndavuga ko ari amazina yanje nukuvuga hariho Anita kwemera ati ndagukundije nakujana ubwogirane mugari uwundi mutima ugirane utuzuye utari mukurijana kwijana ku buryo bw'uko niba abantu usanga barosa amafaranga bahemuka bakupa telefone bagiriki niba abantu usanga baja mu rukundo incuro ya kabiri agirane niba abantu usanga nukuvuga hari ikintu cinzitizi si jawe wuzuye wukuri nakarona natanze mu gihe yo nukuvuga sheri wawe hari uwundi muntu ajanye nawe namba ko mugabo gisokuru cigihemuka namba ko mugabo gisokuru camanyama namba komoka ku mu ex boyfriend namba gikomoka ku ntege nke yakubonye ko ari uwundi nakantu kagatima ntege umuntu asanga ari mu mayira abiri nkavuga ati ndirunduye ndaje wawe mgarasa kandi gatima hariho uwundi ariko arakora kuko uwo n'umwana gikora yakubwiye ngo mumera amafaranga uravuga uti ndama amafaranga yiki kandi mujanye iki kirasigura ngo burya urafise ibimenyetso mugabo uri kubirenza ku ruhu rw'amaso ugomba usigura kandi bidakeneye isiguro byari ibimenyetso ni wowe rero mwiza wanje sinzi ko watanze umutwaro uri umuhungu bambe warose indoto uri umuhungu n'ukuri umukobwa niwe wo kwisuzuma niwe wo kwisuzuma kandi nimwikira akagarama ruganda ibyo vyama byabaye uherutse wowe yaranyumije yagiye hanze bakundanye n'umukobwa yaragiye muri South Africa yaragiye no muri bihugu by'abara ageze yarabwiye ati rero sheri wanje ngira nuguruze ngira ngo ndakugururize iduka udandaze kugira ngo nitegure kuza kugutora kandi tuzovaye tugize ubukwe bwazo yatuzana nini ate aca munumva ko yaravuye ino bakundana aca amwugururiza iduka y'ibitenge iyo duka y'ibitenge yagize reference yagize reference ya muramuwe yarafise muramuwe nawe adandaza ibitenge uwo muramuwe nukuvuga wa mukobwa kunzwe umugabo wa mwene wa mugabo wa mukuru yaranaze ibitenge wa muhungu akunze kuko yaravuye ino bamuzi aravuga ati reka ronce kwa mukugwawe adusabira umugabo wiwe aze araguha twiyo yugene mwoza aza arakurangurira ugira iduka kuko umugabo wa mukuru w'uwo mukobwa ari fiance
yadandaza ibitenge, aramuvyara nyene amuvyara mu kumuha iduka, akaza amurangurira, umukobwa agashira amafaranga kuri konti. Kumbe wa mukobwa yateye intambwe, aho gutera intambwe yo kudandaza ngo yunguke, ateye intambwe yo kuza aratembera. Murumva ko umukobwa yasanzwe yarerewe kwa mukuru wiwe, ahubwo bakaza batahana ijoro bavuga ati tuvuye ku maduka amwe, namenye ko batanguranye gushurashura. Wa mugabo wa mukuru wiwe amutera inda, yongera amurya amafaranga y'umusheri wiwe. Umukobwa aruma ku telefone, umuhungu atangura kumubura, yaca kuri mukuru we ati genda mubona mu umukobwa inda ni nyawega. Mukuru we ati mvira, umuhungu ati biragenda gutaja kwa nyina, nyina ati biragenda gute. Murumva ayo n'amayobera. Ibintu by'ugunda distance ni nkuko Imana yakubwiye ati mwana wanje umutima we ntuwuzi ijana kwijana. Kandi ku buhanuzi bwa Yeremiya 17 havuga, aravuga ngo nguko Mukama avuze, arakavumwa umuntu yishimira uwundi muntu. Ni umurongo wa 5 Yeremiya 17. Akishimira ubukomezi bw'umubiri wiwe. Ngo uravuga uti shiragiye kuyaca no kuri bigiye kugenda neza uko bigwa bumeze neza. Ariko yakuye umutima we ku Mukama. Urumva ni wumva icima ndikira kuyagira. Ameze nk'agati kihari hari kari mu bugaragu, nta buhigwe yiteze. Yibera ahantu hagadutse mu gahinga, kwisi y'ucyunyunyu atanuhaba. Ariko rero ngo aragahezagirwa umuntu yishimira umukama, umukama akaba mizero yiwe. Ameze nk'igiti cyatewe iruhande y'amazi, kigashorera imizi yacu iruhande y'umugezi. Naco gitinye iyo haje ubushuhe, amababi yacu yamatotaye, mu gihe cy'uruzuba naco cinona, igihengeshanya kwamba. Nimba wamuhawe n'umukama ntihakagira umutima wawe usinda. Jewe nita ndarotoye kandi ndavuga simvura. N'umukama mugako umukama yabiguhaye kuko Imana ntiguha ngo ihanireko, irikiguha ngo ugire intambwe uteye. Nimba wumva umukunda umutima wo gucamo, komereza aho nyene ari kubwira Imana uti mbibira urukundo rw'umusheri wanje. Aka gatsima kakana kasaba amafaranga hataragira ko dépense ndakasa. Agumvise yegereza Imana uyibwire ibyawe, mugihe Imana yakweretse atajabukanye uwundi mutima. Niko kako kana gatoyi wabonye. Shalom, ijoro ryakeye narose mbona ndi umusoda. Amina. Nibona nambaye umwambaro ariko nabona ndiko ngenda aho nzi ku gatumba kandi ari jenyene nta bandi basoda nabona, ariko nabona nishimiye igisoda mbona mberewe nyene nikanguye nabonye iyo naringiye ko nashitseyo. Byo bisigurike, birasigura ko ugiye gukora ikintu kizotangaza benshi batari bakwitezeko. Umuhungu yitwa Benaya ni uwo mu muryango, ni muri Samuel wa mbere, ni uwo mu muryango wa umuryango wo kwa Abiyatari. Ubu abo wari umuryango wagenewe ko bazoba bahereza nkuka abasaserdoti gusa. Mugabo rero igihe kimwe yiyumvamo umutima w'ubutwari birenze uko abandi bavyumva, kandi cyarazira ko wivanga ukaja mu bindi bintu wacu ugaragara nk'ikivume. Dawudi ari mu ishamba aragirane, arumva ko ingabo za Dawudi hari ziriko ziravamo. Aravuga ati bavuze Dawudi yishe idubu, nane nzokwica intare. Arahaguruka ava mu nzu yase aragenda, bo babona ko umenga ni kivume. Mugabo ari umutima w'Imana uri kumukoresha iby'ubutwari bw'igisirikare, kuko nta mwene Levi yabwirizwa kuja ku musirikare. Oya, bose bezerezwa gukora ku gicaniro, umurimo wo ku gicaniro, pana kuja mu ishamba, pana kuba ingabo, kuba umusirikare. Icabaye ni igiki? Aragenda wenyine aravuga ati jya kugira nzomenyekane, sinokurirwa ndivuga. Ni Benaya mwene Yehoyada, voila, Benaya mwene Yehoyada. Aragenda agishika asanga ingabo za Dawudi zatinye zabonye intare. Aragenda agwana n'iyo ntare arayica. Baca baha amakuru Dawudi ngo Benaya yishe intare. Abyandika ahantu, kuko Yowabu nawe yari umunyeshari ntiyashaka umuntu amutwara igarade, kandi Yowabu yarasanzwe ari umwishwa wa Dawudi. Aramuwaseye
Itari buraca kabiri haza ngo umunyamisiri afise ngo urucumu rurerure aramwihweza abo ingabo za Dawudi ziramutinya mazi ko Dawudi yari yajanye n'ingabo amajana ane. Bene aragenda yangabo yo muri Misiri arayica ayikura kuri iryo cumu. Nukuvuga yari yabaye nka portail izibira ubukoko inyamaswa ibikoko binini binini ko byinjira mu rugo rw'umuntu. Nukuvuga yazibira ibyo bikoko bitinywa n'ingabo za Dawudi. Icabaye negiki mu nyuma aramenyekana. Benaya arasindi ko ngomba kuvuga kimwe kimwe ukundi. Wewe yavuye muhira babona umenga ni kivume. Mugabe ibyo yakoze mu gihugu byabaye bitangaje kuko n'amasaziro ya Dawudi Yowabu mukuru w'ingabo za Dawudi kandi yari n'umwishwa wiwe yarahemutse ntiyumva umurage w'Imana. Imana yari yaravuze ko yica umwana Dawudi yabyaranye na Betsabu muka Uriya nawe akicwa. Mugabo ko kuri uwo mugore nyene kuko yamaze gupfakara Imana izocireka Dawudi akongera akamwabira agaca mubyara ko Salomo umwana azokwita Salomo mahoro akaba ari wazosubira ku ntebe ya Dawudi. Nuze Yowabu nawe arabyanga ngo umwana w'itwarire no kuvuga aza kugwanya umugambi w'Imana ashingiye ku buntu bugaragara buto kandi Imana atawugwanya umugambi wayo. Ico gihe Yehoyada nuze Benaya mwene Yehoyada niwe yavuye yica Yowabu, niwe yavuye akorana na Salomo, niwe wabaye igihangange, niwe abwiye Dawudi turipfuza iki mwami ariko umfira ari umutamara musaza uripfuza iki mwami ndakigukorera. Niwe atumye Isirayeli iba mu ngingo y'Imana mu itegeko ry'Imana. Bisigura wa mukristo warosi indoto hari ikintu uri kurakora mu buzima bwawe kizotuma umuryango wawe umenyekana ko utakoreye ku bishobisho no ku bintu bigaragara ahubwo wahagarara itegeko ry'Imana kandi ku by'ukuri ari nayo mpamvu warangutse umugambi w'Imana atarangutse umugambi w'abana baba. Aha urabyumva uri umuntu akomeye gose inda turayibibira ndakwinginze mu izina rya Yesu Kristo singongo uyibibire muri komera Kristo ni muzima uragenda uyibibire uri ngabo uri wa muntu no mu busaza abuzukuruza bazozavuga ati ibi byose ni kwera mami nambura umugore nibivuga ngo urumva urakomeye gusumba uko byibaza kandi uko kuruhana n'umusirikare ku gatumba ariko ni kuvuga ni wawe guciga isokuru ni wawe gukuraho umuvumo ni wawe gukuraho umukoshi. Kuba wambaye impuzu z'isirikare ukumva ubinezerewe uvuga uri gukorana n'umwuka w'Imana. Iyo ndato ndagukomeye amashi ntabwo ifitiye akamaro jewe gusumbya wewe mugana nifitiye akamaro kuko iyi ni ntaye yo kugicanira. Ndagukomeye amashi uri we wese sibyo ndaja kuraba umuntu wari ugirene uyibibire uri umuntu udasanzwe nk'indoto jewe Imana iyo yari kuyiba simbona n'igituma itayimaye mugabo hari indoto ziceceka sanga nari kwironga mu gihe cy'iceceka kuko hari imyaka nabayemo ntazi ko Imana izongira ingabo ya ariko ubu ndabihamya gusa simbyishimira ko nabigezemo nishimira ibyo ndaririye kugeramo mu guca bugufi ngasaba ikigongo Imana ku ntege nke zanje zose. Narose kandi mu nyuma zaho nguma nca ahantu hari amashure naciye ahashika hatatu hose nabona utwana twinshi gose dufise nk'imyaka 3 dutangura maternelle nkabona ari amashure yaba bikira bene mukama kuko uniforme bari bambaye zari zo kuri Michel Archange Mikaeli umumarayika mukuru. Nsubiye kwegera imbere mbona iyindi shure ababikira bariko baraha uniforme abanyeshure kuko hari kuri rentrée scolaire. Aho rero Madame Radegonde nabona bavuga ko ariwe azokwigisha abo bana boni mama Anita yamusabiye aka kazi. Naciye nikagura dotorera upaso bisumugisha wo kuri iki gicani. Madame Radegonde no kwamaze imisi yigisha nga kandi aranafitiye n'impano yo kuhigishiriza nibaza ko kuba ahaza atari ikintu cipanze. Oya Imana imisi yose itanguje igicaniro ari abantu iba yarekuye ngo baduge kugira aho hantu nabyo ndabihamya rego ari ibimenyetso byerekana. Ni kuvuga rero kuba waciye ahantu hari amashure wibuke Eliya washiye hashika hatatu Eliya yarinde yari Beteli yari kuri Yorodani na he Beteli Yorodani
na ni hatatu nabonye ni Bersheba. Okay? Uri umuntu ukomeye cyane. Uri umuntu ukomeye cyane. Kandi baza kwirota ari umukenyezi. Nabona utwana twinshi rwose dufise nk'imyaka 3 dutangura maternelle. Nabona ari amashure y'ababikira bene Mukama kuko uniforme bari bambaye zari zo kuri Michel Archange. Urumva uri kuragenda wewe. Uri kuragenda urumva uri umugenduzi. Uyu mugenduzi imisi yose afite ubuhesha bw'umugisha. Kandi ukanabamenye amashuri ukayamenya. Urabona n'abandi nabo. Hongo ari hahabura Degonde kwigisha. Nukuvuga la Degonda sinzi kumuzi kuri kamera, sinzi kumuzi muri kamera Christine muzima, sinzi kusanzwe umuzi. Ariko kuba ari antari yamugaye. Nikimatso cyuko Imana yakubwiye ati wowe ukomeye kuco warusanzwe nico warufise isagaciro kubera abo bana b'imyaka 3 ko nagakuru. Atariko kandi nibindi biriko biraza. Harimwo gukomezwa. Nga wumve nawe wari kuragendura margaye ko anditari aho yatanze direction. Yasabye ntiyayitanze. Yasabiye direction. Urumva nawe kuri umwe mubahesha bumugisha kugicaniro kandi rumwe mu bakomeye. Iyo ni confirmation. Ni nkuko Imana yakubwira ati tekana. Burya hari impamvu biriko biraba kandi bifitiye akamaro benshi nawe urimo. Sharame mama Akasia muguwe neza iri joro narose mbona abantu turi kumwe. Nibuka nabona umwana bari bateruye afise nk'amezi 6 canke arenga gato ariko nabonye ko atari uwanje kandi nta nuwo mvisangana nawe. Uwo mwana nabona utuboko twiwe umengo twaravunitse twose nkamuraba nkumva agahinda natahura ibyo ari byo. Ariko mu nyuma nabonye umengo ntiyababara kandi nabona atwenga kandi afise ubwenge burengeye imyaka yiwe. Ico gihe naciye nikangura mu ndotero mwaraheza gihe. Mbona igituma wavuze ngo sinabona ko ari uwanje. Iryo narose mbona abantu turi kumwe ntibuka. Nabona umwana bari bateruye afise imyaka 6 amezi 6 cyane arenga ngiraho yara imyaka ngira sinzi arenga gato ariko nabonye ko atari uwanje kandi nta numvisangana nawe. Uwo mwana twese abambwiye ngo kire uwo mwana naho yarafise amezi ukabona umenga aguteye ikigongo ariko ngo nabo babari nafise. Iyo bani ikintu kikagutera ikigongwe mugabo gitandukanye nuko ciyumva babyumvikana kuri umunyemuwe mugabo birasaba ngo hagira ico wibwiriza kandi kubona ari umwana ateruwe n'abantu utazi sibyo. Urumva nk'ubu uye ubonye umuntu utazi ariko ararengana bese ngo ntubire kuko reka kubire kuko rondeza makuru kuko wabona umenga naciye mutwaye mugari gihe yari yakiriye mu babari rondeza ubaze ugira amatohoza. Nimuze umwana batoye mu Rumonge ngo uwo mwana bari muri bisi ni mu misi yazengira nta n'indwi zibiri zirahaca. Uwo mwana bari muri bisi yari umwana bivye bamaze kuba bari muri bisi umwana karira nyina akagerageza guhoza nka nyina mugabo umwana akagaragaza ko atari nyina akamwanka gose burundu akagerageza kugira akamufura abantu. Hava umugore umwe ndavuga nti wone umwuka w'Imana wabaye mu marayika wo mwana avuga ati jewe naho ntakunda kwinjira abantu reka mbaze uwo mwana kuvyukuri uwo mugore uwo mwana ni nyina ni nyina w'umwana ko ari iyo form ko kunabonye umwana ubundi ko ari rakanka nyina kumbura shaka se cyangwa nyina mukuye kwa inakuru ntiyashaka kuvayo cyangwa mutwaye kwa inasenge ntiyashaka kuvayo biri normal ku mwana riragwaye biri normal. Mugako uwo muvyeyi yagize umutima wo kumubaza byakijije umwana nukuvuga ngo reka kubipfubiranya mu mutima wawe baza nigorokiza. Hari ikintu utekeye mu mutima wawe utarasobanukirwa neza kibaze kigendeke neza kuko uri umuntu udasanzwe. Ndoto nikisigura Imana duhana umugisha twese, Imana twishimire, Imana turinde kubabara, Imana twagure twagukigwe, Imana dutabare dutabago, Imana duhice imitima yacu yifuza mu izina rya Yesu Kristo duhabwa ubwiza n'ubwizigirwa. Mwarahezagiwe muragahorana inema y'Imana urukundo rwayo ububasha n'ubudangago kandi Imana mushobora byose irabona ko turiko turinjira mwizamurishira gusozera umunsi. No musi ntabwo nabaye amazamu menshi kuko ariko hari mu masengesho akomeye
muraba mwayizeremwe abatumvirije amasengesho ari isengesho ririmo guca bugufi bwose byo hagati ya 3 na 6 mwarose mu 5 arenga ndabasabye ryari isengesho ryo gicaniro kandi narifashe ari iminota nka 20 gusa mugabo rivuye mu isengesho ry'amasata rivuye mu gacerere k'amasata muragizereramo muratabagwa ndabizi nta esirima mizikari rimwo nta bihinda nta bigiriki mugizereremo ndazi irabafasha none rero Uwiteka duhaze byiza Uwiteka turinde kubabara Uwiteka duhumanure Uwiteka duhumugisha maraso ya Kristo dushire ku ikimenyetso cy'ubudangarwa mubone kwereka mu byo mukora byose mwendaje kugira ngo twatererane imigisha Imana ibone kuduha ibyiza byose tugeneye amen.